Nyuma yaho abagendana ubumuga bari mu bahoze ku rugamba bidogeye yuko haheze imyaka 11 batararonka impapuro ndangatongo z'amazu bubakiwe, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo kwitaho abahoze ku rugamba General Major Ngendabanka Marius muri ico kiganiro c'abashikiranganje batandukanye kubamenyesha makuru yamenyesheje ko izo mpapuro ndangatongo ziriko zirakogwa kandi ko mu gihe gito bagiye kuzishikirizwa. Barazubakiwe barazishikirizwa mugabo kijanye n'amatitre bisaba umwanya biriko birakorwa rero ni ihangane ntabariko bazibasohoramwo mu kiringo gito izo mpapuro bazozishikirizwa. Naye ku kibazo c'uko incuro abo bagendana ubumuga bari bemerewe kwivuza zagabanutse bituma haca hibonekeza ubukene bw'imiti, General Major Ngendabanka Marius asigura ko hagiye haribonekeza bamwe muri abo bagendana ubumuga kudakoresha neza iyo miti ico yagenewe. Twasanze harimo abantu ngira ngo batunzwe n'imiti, ugasanga umuntu arashobora kurya imiti y'imiliyoni 3 ku munsi, umuntu avuga ati ubu bishoboka gute? Bagaca bagenda kuvugana n'amafarumasi n'amavuriro amwamwe akazarabaha imiti baca bayisubizayo iyindi bakaza kuyigurisha. Duca turashiga rero umugwi w'abaganga kugira ngo uce mu masite yose turabe mbega iyo miti baronswa bagwaye kuko hari imiti itajana kandi tugasanga harimwo n'uburyarya bwinshi ku buryo twavuye ku miliyaridi 12 bahora bakoresha ku mwaka ubu tugeze ku miliyaridi 5. Nico gituma rero kubera utwo dukoja twagiye turabona muri mitiwere barabigira tuvuga tuti umuntu bamuhaye kajya gakaratu yavuye mu muti nagasubize kugira ngo tubone neza yuko umuti yawufasha. Kubavuga yuko batarabona itegeko ribagenga, uwo mutegetsi amenyesha ko iryo tegeko ribagenga rihari kuko uturusho bahabwa ari utwanditse muri iryo tegeko.